Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2 turasimbira ku wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo Yesu yuzuzwa mpwemu yera ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu amara y'imisi 40 ageragezwa n'umugwanizi kandi muri iyo misi ntacyo yariye ishize arasonza. 14 maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije yigishiriza mu masinagogi yabo bose baramushima. Kwisonzesha birimwo ubushobozi niryo jambo shaka dusangira. Kwisonzesha ni igikorwa gikomeye kandi kigoye na Satani agwanya cyane kuko azi yuko wisonzesheje amasengesho yawe agira ubushobozi. Kwisonzesha umara imisi utariye kandi atacunyoye. Muri ico gihe umubiri uronda ariko impwemu ikavyibuha. Yesu akiri mu isi yarigishije kusenga yongera yigisha no kwisonzesha kandi bitako arabikora. Turasomye aya majambo y'Imana ukuntu yajanywe na mpwemu mu bugaragwa amara y'imisi 40 atacariye atacanyoye ishize abona gusonza. Iyo misi 40 iheze yasubiye i Galilaya. Bibiliya yatubwiye ngo ari n'ubushobozi bwinshi bisigura ngo kwisonzesha birazana ubushobozi. Yasubiye ari n'ubushobozi agenda mu masinagogi yigisha benshi bakamushima amajambo avuga barumva ko ari mu bushobozi bwinshi cyane. Inyuma yahatangura gukoreshwa ibitangaza akiza abagwaye abohora ababoshwe n'abadayimoni bisigura ngo yari n'ubushobozi bwinshi yakuye muri ya masengesho yagira yo kwisonzesha. Ishengero rya mbere ry'intumwa batwitangiye imbere barisonzesha cyane mbere nta n'umuntu bashira mu gikorwa batabanje kwisonzesha bakamurambika kw'ibiganza. Ibyo byaca bituma n'uwinjiye mu gikorwa agira ubushobozi bwinshi cyane kandi nabo nyene bari bafise ubushobozi bwinshi cyane bakagenda bakoreshwa ibitangaza. Uno munsi mbere tudafise Imana idushoboze kwisonzesha kugira ngo amasengesho yacu abemwe ubushobozi. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo umunsi umwe baraje barabwira Yesu ngo mbega ko abigishwa ba Yohana bisonzesha ariko abigishwa bawe ntibisonzesha. Yesu arabishura ngo umuntu niyo kwisonzesha kiri kumwe n'umukwe ariko imisi izoza umukwe niyakugwa muri bo bazoca bisonzesha. Rero nagira ndakubwire yuko kino gihe umukwe yarakuwe muri twebwe. Waruzi yuko iki ari gihe cyacu cyo kwisonzesha kubera umukwe yaraduganwe. Yaravuze gusa ngo azogaruka kutujana mugabo ubu mukwe ntari hagati yacu. Iki nico gihe Yesu yavuga cyo kwisonzesha. None jewe nawe turiko turabikora nta bushobozi dushobora kugira tutisonzesheje kuko burya kwisonzesha bituma amasengesho yacu agira ubushobozi hanyuma tugashobozwa gukora ibikomeye na cyane cyane no gukoreshwa ibitangaza. Nuko tugira umwete wo kwisonzesha.